rero uko tugenda dutera imbere mu kugwiza umwimbu niko rero kandi dushira uburyo bwinshi mu gutunganya ibibanza byaha abantu bavurirwa ari ikibazo nyamukuru gihagaze ku baganga. Ikijanye nyene no kwibaruka ingingo yafashwe yo guha gratuité des soins no kuvuga abaja kwibaruka abakenzi baja kwibaruka n'abana bakiri bato yuko baza kwivuza ku buntu vyatumye abahurumbira amacentre de santé n'andi mavuriro baba benshi mugabo uburyo buja muri ayo macentre de santé n'amavuriro bukaba ari bukeye. Nanone ibibazo bijanye na le système sanitaire en soi turayibona nk'ubu hari ikibazo ca coronavirus aho usanga ibitaro byinshi bibuze amapareil respiratoire n'ibiki byose. None mwebwe nizahe ngingo zitanu muzofata kugira ngo ikibazo c'uburyo buke infrastructure na équipement na peut-être na moyen, c'est dans le sens moyen humain et matériel ngo gitorerwe inyishu muri système sanitaire. Ubwa mbere ko turaba kubijanye n'ico twita système sanitaire canke aho abantu bashobora kugenda kugira ngo bashobore kubungabunga amagara yabo canke kuvurirwa gifatanye n'ikibazo nyamukuru muri rusangi twifuza gushira imbere cyo kuzana umuco uko barundi babana mu kibano, vivre en communauté. Dufise igihugu aho abarundi basanzaye ku misozi mu matongo bigatuma niyo umuntu agwaye naho bariho imiti canke kibanza gishobora kumwakira bizomutwara umwanya munini kugira ngo ashobore kuhashika, bamwe ntibanashobore kuhashika. Hariho n'abantu bicwa n'ingwara zitobishe gusa kubera ko urugendo rwo gushika aho bavuriwe ari runini cyane. Rero mu migambi mikuru dufise umwe mu mugambi mukuru nuwo kuzana abantu kubana mu kibano kugira ngo abantu bave kuba bari papier mu matongo kuko kera abarundi babana mu kibano imbere y'umuzo w'abakoroni cyane ariko uko imyaka yagira agenda dusanga abana mu kibano ari mu gisagara kubera ko abantu bari mu bisagara usanga badahagarika umutima cyane kubijanye n'ivy'amagara yabo kubera ko baba begereye hafi y'ahantu hashobora kuvurirwa canke bakanashobora no kunakingirwa batarinze gushika kwa muganga. Umugambi wo kutuma abarundi baba mu kibano warageragejwe guhera kuri bagaza avec ibigwati n'ubu hari ibigwati vyari vyagiye birashingwaho mugabo ntugira succès ntufata mu banyagihugu. Mwebwe nakahe karusho canke ni izihe ngingo mwofata zotuma uwo mugambi ushobora gufata? Namwe muri murambaza ikibazo ndazi ko muba mu gisagara ca Bujumbura kandi ndazi ko muba mu kibano uko mubana n'abantu muganda ndakubajije kuba mu kigwati ntibombwira kuba mu kigwati kubera iki? Kuko ikigwati wari umugambi w'igihugu abantu aho leta yitwa ko ari igiye kubakira abantu ibaha ikibanza baza kubamwo batabanje kubaha akaryo kuko biyumvira ingene bifuza kubaho hantu. Ariko iyo igisagara ca Bujumbura bagomba kubaka quartier nshasha bafata ingingo bagatunganya ico kibanza abantu bo nyene bakiyumvira ingene bashobora kubaka aho hantu bijanye n'ivyo bakeneye. Rero umugambi w'ibigwata wapfiriye nuko hari abantu biyumvira bakarondera uburyo bwo gufasha abantu bakabubakira amazu atajanye kumbure n'ingene umuco wo Murundi abaho adafise mu kigo adafise muraza abarundi bakunda kubaho mu rugo aho avuga ati ndafise aho nza gutera inzuzi canke nza gutera ikiniki mu kigo mugabo gasanga bitunganijwe ukuntu aho umuntu agiye kubaho yumva ko atari mu kibano ciwe. Ivyo rero byari ibintu vyiza mugabo bidahagaze kukuraba ingene abarundi basanzwe biyumvira n'ingene basanzwe babayeho. Rero igihambaye suko abantu bagenda kugira ati ejo turabubakiye ari amazu genda muje kubamwe nuko bwa mbere hoho babigiramwe uruhara mu kwiyumvira no mu gutahura ingene bagiye kubana bijanye kuvyo bahuriyemo. Dusubira kuri vya bindi by'imico kama vyerekana ibintu bibahuza de suite. Rero uwo umugambi sinawugarukaho cyane kuko n'umugambi ufata umwanya munini gushobora gusigura uzohera mu amashure y'ibigo abanyeshuri bashobora kuguma muri ibi mashure hanyuma bagatangura kuronka ibikorwa byo kugwiza umwimbo biraho hantu bishobora gutuma baronka ubuzi hanyuma agashobora hubakwa inyubako ziciriritse bashobora kuza barashobora kwirihira buhoro bizotwara igihe kitari kirekire ariko biri mu migambi yihutirwa. Ivyo bizotuma abantu begerana bakabana. Rero mu kibano kitari
itegeko gusa ryafashwe hejuru ariko abantu babigizemo uruhara kugira ngo bashobore kwimukira aho hantu kwitaba amenye neza yuko umurundi kirazira kumutandukana n'itongo no kuvuga atahure ko naho atakiri mu itongo mugabo ntiyarihevye kuko iryo tongo rizoba ari umutahe mu mugambi wo kurimira hamwe riguma rigiwe riguma rifisemo uburenganzira mugabo ntaze kumva yuko ateza kugwa muri iryo tongo kuko nihageraho tunakoresha n'amamashini yo kurima ntibizokunda kuko amazu yose ari hagati mu matongo ariko musiguriye ko ashobora kuja ahantu kwitaba akabana n'abandi kandi naho nyine ntuze kumubwira ko ivyo bamukoreye ukamwereka ingene akohereye kuri wa mutahe w'itongo ryiwe ashobora kuronka sino byita umuzibukiro wari nk'umuzibukiro bihaye kubera ko bari kumwe muri koperative kanaka mugaye imuha uburyo bwo gushobora kuronka inzu ishobora kumutuma abana hamwe n'abandi kandi ashobora kugenda riha buhoro buhoro bijanye n'uburyo buzoba bikora mu itongo ivyo ni muri ubwo buryo tuzotanganya umugambi ariko reka tugaruke ku bijanye n'ivy'amagara y'abantu kugira ngo ivyo bibazane ku bana mu kibano ni ukuvuga ngo bizokorwa mu buryo butandukanye n'ingene babikoze kuva mu myaka 80 ica kabiri rero ico narimvuze ko kirahambaye cyane ku bijanye n'ivy'amagara y'abantu kuko abantu benshi usanga bafise ikibazo kubera ko bari kure y'ibitaro canke ama infrastructure sanitaire yose abateguwe asa kuba hafi yabo ikindi gice gikurikira rero nuko haba kuraba ibijanye n'ingene amagara y'abantu tudashira inguvu cane nyinshi mu kuvura bwa mbere mu kuvura abagwaye ariko tugira inguvu nyinshi mu kurinda abantu kugwara no kuvuga imigambi yose ituma nobaha akarorero uyu munsi mwatanze akarorero ku bijanye n'ivya coronavirus igihambaye tuko turumva mu makuru n'ivyo atubwira n'ibitabwa uburyo sivyo kutuvura kubera ko ntituragwara mugane n'ivyo kuturinda kugira ngo ntitugware turi mu gihugu aho usanga bidusaba uburyo bwinshi bwo kuvura abagwaye ivyo twari gushobora kubafasha kwirinda hakaza imigambi mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu hategeza gushigwa inguvu mu bituma abantu birinda ingwara zitotuma barinda kuza gusaba uburyo bwinshi kugira ngo bashobore kuvugwa ico ni ca kabiri ica gatatu kubijanye n'ivy'amagara y'abantu nuko habaho kuzana mu bijanye n'inyigisho mu bijanye vy'amashure habaho amashure atunganije ku buryo vyaba bimwe vyo kuzana abantu kwikingira canke ivyo kuvurwa vya mbere binyaruka bikenewe mu buzima bwa misi yose biba bifise abantu bavyize baba muri ca kibano bitarenze kuba mu mastructure y'ibitaro vyubatswe mugabo abantu des agents communautaires bafise ubumenyi haba bwo gufasha abibaruka haba bwo gufasha umuntu ahuye n'ibibazo vyihutirwa murabona hari amashirahamwe mpuzamakungu agerageza kubikora mugasanga kubera ko bitari umugambi wa leta birafise aho bigarukira urabona nka za kuwahuje n'ibindi bagenda bikora ariko kuraba ingene ivyo bihinduka umugambi wa leta kugira ngo kuko ko tudashobora guca twubaka ubwo nyene ibitaro bishobora kwakira abantu benshi mugabo habe uburyo bw'ingene ingwara zimwe zimwe zishobora kuvurirwa hafi bijanye n'abaja communautaire bashobora kubikorera mu mazu y'abantu canke mu kibano ivyo nico n'ikindi kintu kizokwihutirwa hama ikindi rero no kuraba ingene ibijanye no kugira ngo turonke ibikoresho murazi yuko igihugu nk'u Burundi ejo mu gitondo ntizoca turonka uburyo bwinshi bwo tuma dushobora kuronka ibikoresho byinshi mu mwanya muto ariko ni vyiza kugira ubucuti ni vyiza kugira ubucuti n'ibihugu bimaze gutera imbere bashaka kuvuga bati muri iyo migenderanire dufitaniye bishobora kutworohereza kugira ngo dushobore kuronka ibikoresho bitarenze kudusaba uburyo bwinshi bishobore kuboneka rero no kubaraba yuko amashirahamwe amwe yarasanzwe abikora yoroherezwa kugira ngo ashobore gutuma hari ibikoresho byinshi bishobora kuza kumbure bimaze gukoreshwa mu bindi bihugu ariko bigashobora gutuma ibintu ngenderwako vya mbere bishobora gutuma abantu bavugwa neza bironka bishobora kuboneka mu Burundi bitadusavye uburyo bwinshi rero uko tugenda dutera imbere mu kugwiza umwimbu niko rero kandi dushira uburyo bwinshi mu gutunganya ibibanza vyaha abantu bavurirwa ari ikibazo nyamukuru gihagaze ku baganga kuko uyu munsi Burundi bufise abaganga benshi karuhariwe benshi giye gusura gaharura no babwira abaganga nzi bari mu gihugu cy'Ubufaransa abaganga nzi bari mu bihugu bitandukanye vya Afrika uyu munsi bariko baraja kure y'abarundi kubera ko umushahara kubera agaciro bahabwa mu gikorwa cyabo basanzwe bariko barakora rero imbere yo kwihutira
kuza kumbere gusa kubaka ibibanza, ni byiza kuraba ingene abaganga dukeneye bashobora kuvura, babifitiye ubumenyi, bashobora kuguma mu gihugu kubera ko bahawe agaciro gakwiye. Nubaha akarorero, uyu munsi mugiye kuraba abaganga bavura amaso, abaganga bavura amenyo, ibintu byihutirwa ugasanga turabafise mugabo bari hanze y'igihugu. Kubera iki? Kubera ko badashobora kuronka umushahara ukwiye, badashobora gufatwa neza, kandi ari abantu b'igiciro kinini. Ikindi naco nogaruka kandi hari abantu bagerageza gukora ibikorwa nk'abigenga mu bijanye vy'amagara y'abantu. Ni byiza rero kubatera intege canke kubashigikira mu buryo bashobora kuronka imitahe ivuye haba amabanki yo ngaha canke mpuzamakungu, kugira ngo imigambi yagenze neza mu vy'amagara y'abantu ishobore gukwizwa henshi. Kuko urasanga nk'uyu munsi ivyo nariko ndavuga vy'abavura amaso canke vy'abavura amenyo, ugasanga bari mu bice bike kandi bari gushobora kuronka ingene bakorera mu ntara hagati, mugabo bakabura umutahe ushobora gutuma bashobora kubaka ibitaro canke kurondera amacentre ari spécialisé. Rero kubw'ivyo bizosaba yuko leta ibashigikira kuronka, hariho amafaranga mu bigo mpuzamakungu bizwi babigomba gushobora gushigikira abantu, mugabo bisaba yuko haba hariho une volonté politique yerekana yuko bagomba gushigikira abantu bari muri iyo secteur ya santé. Ikiyumviro c'uko abana canke abana bakivuka canke abakenyezi bibungenze batoriha amafaranga y'umurengera canke ngo ntibashobore kuvugwa kubera ko batatanze ibyo bita amakosiyo, ico ni ikiyumviro ciza cane, kuko novuga ku ruhande rwanje carankozeko, kuko narigeze kuja ahantu ku bitaro mu gisagara ca Bujumbura, ndagenda kubera ko kumbure bari banzi madamu wanje agiye kwibaruka, ndashika baranyakira, barampa icumba ciza, turashika turitegura, turaho haciye umwanya mutoyi numva abantu bariko baravuga n'ijwi rirenga cane hanze, kandi numva ko hari ikibazo kininiya cane. Ca ndasohoka ngiye kuraba nsanga taxi irimo umudamu yatangiye kwibaruka, mugabo yagize ingorane bavanye ahantu ruguru, bashaka kubamwinjiza mu bitaro, mugabo ariko baharira ko kugira ngo ushobore kwinjira mu bitaro bisaba amafaranga 1,100. Ntangura kwibaza, je ninjiye nta mumwe yigeze amaza amafaranga 1,100, mugabo aranaremvye gusumba madamu wanje, mugabo ariko baraharira bariko basaba amafaranga 1,100. Barababiramwo guharira cane gushikaho nagenda avuga nti niba ari ivyo bisaba je nopfuma ndayatanga, ariko mufashe uyu muntu ashobore kuvura. Icababaje nuko twagiye kuraba asanga yacikanye umuduga. Umwanya yamaze ko araharira kubera iki? Kubera ko ingene bitunganijwe bo bariko arimbira tujya mu kumbura ntavaza kuronka uburyo, kumbura arabufise, ariko ivyo byose n'ingene amategeko abatunganijwe kugira ngo boshe korohereza umuntu, ariko kandi habeho ico no kwita une solidarité nationale ku buzima bw'umuntu. Ndabibutse ko mu ngingo ya mbere canke mu nkingi ya mbere y'ivyo tuzokora no guha agaciro umuntu, ntituzokwihanganira na gato ikintu gituma ubuzima bw'umuntu businzikara. Ni ukuvuga ngo umuntu wese yitwa umurundi afise itegeko ryo gukora ibisabwa vyose kugira ngo ntihagire umuntu n'umwe apfa umukene. Ni ukuvuga ngo apfa azira kubera ko habayeho gusamara canke umuntu yishe umuntu kumengo kubera ko atakimuhuriyeko birarangiye. Ico kizoba ari ikintu umuntu naho yoba ari ruhande ari gushobora kugira icakora ntagire icakoze atiza kubihanirwa, kubera ko twabonye abantu benshi, ibihumbi vy'abantu bapfa bazira ubusa, bazira negligence. Ico rero ko kintu ibindi twopfuma turya rimwe ku munsi, twopfuma tubaho gute, ariko kirazira ko ari umuntu azopfa azize kubera ko ari umuntu yasamaye canke yamwishe gusa kubera icyo batumvikanyeko. Ico ni ikintu gihambaye cane.